barasengeye hirya y'icyo nta bido natwara mu gitondo numva ngo byuka uje kuvoma ca ntwara ibido umwana ndamubwira nango ayo mazi niwo wavoma wego wegamaho wakize burya rero nashimiye Imana ko mwongeye kunsengera nkasubira nkatwara ibido ubu numva nkihakize mu gatuza. Haleluya! Yesu yabikoze turanezerewe. Yesu yabikoze turanezerewe. Ibi bintu ni Yesu yabikoze turanezerewe. Yesu yabikoze turanezerewe. Ibi bintu ni byiza. Ibi bintu ni byiza. Ibi bintu ni byiza. Amen. Amen. Umwana wari he? Wamwa yitwa nde? Nikuze Korobisi. Nikuze Koro. Ngwino ariye Korobi. Mumunyereke kunimba ari hafi mumugurira inzira ningoga ndamukeneye Nikuze Korobisi. Haleluya. Nikuze Korobisi turagukenenga. Mama waragukeneye Nikuze Korobisi. Tugomba kutubwira umunezero wagize kubona mama we yakize. Nima mubona murambwira ujya mu Imana yamukoreke uya muntu kandi Imana yamukoreke keba. Thank you Lord. Jai Imana yankoreye narimaze igihe ngo y'amaso ariko ubu nakize mu izina rya Yesu. Yakize mu izina rya nde? Wewe none Yesu yabikoze turanezerewe. Ibi bintu ni Yesu yabikoze turanezerewe. Wewe none Yesu yabikoze turanezerewe. Ibi bintu ni Yesu yabikoze turanezerewe. Wewe none byiza. Ibi bintu ni byiza. Aribi reka twumve ngo aribi. Ariko nazije mu gitondo ndizigwa ndayebwe na Estom. Ariko ageza naganya ariko nakize mu izina rya Yesu. Yesu yamukoreye byinshi. Haleluya. Amen. Gira mugenzawe nawe akiri igitangaza cyawe. Mugira ngo Shakira. Shakira. Shakira imigisha. Shakira imigisha. Shakira ugukira. Shakira amavuta. Shakira imigisha. Shakira ugukira. Haleluya. Korobisi narashika niba mbonera Korobisi ubwire Imana yagukoreye iki? Anje Imana yankoreye ino munsi. Umunsi wa kane naje gusenga. Nza gusenga natamba biranka. Ngashira amaboko hejuru biranka. Ndaririmba kubera impemu zamaze kungabanuka ko maze imyaka 4 ngwaye. Nihaja amaze gupfa yarasinzikaye. Aje no kwamuganga Bujumbura bose babwira yuko iyo hatazokira. Niwajayo ubabwire ngo nahuye n'umuvugishwa yitwa Joshua yambwiye ngo icyo cyakize mu izina. Shimira Imana amaso sinakanura kandi nkoro sinaterura ariko kugira ngo akana sheshika nerura ikirenga cy'imyumbati gushikana ahantu inabuko nishika 15 kugira tuzishire kubishire mu nkono ariko uyu munsi nanije kwa muganga nje gasa sikomba hondi ariko kwa muganga nagiye bamaye n'imiti n'ubusi ndayija ariko kunahema neza yamisonga yose wakize. Yatubwiye ngo niyatamba none twota. Wewe none Yesu yabikoze turanezerewe. Wewe none Yesu yabikoze turanezerewe. Abaye ni Yesu yabakijije turanezerewe. Abaye ni Yesu yabakijije turanezerewe. Ibi bintu ni byiza. Ibi bintu ni byiza. Ibi bintu ni byiza. Ibi bintu ni byiza. Ibi bintu ni okay. Ibi bintu ni byiza. Amena. Ira mugenzawe iyumvirize noneho birabaye nawe. Mubwire ngo erega nuko nyene Imana ikora. Nurindira urushinge ikizishi jambo. Mubwire ngo urakize. Wisina. Amashino y'ishikuru ya Yesu ariko aradukorera. Twerekeza amaso mu ijuru nk'ikimenyetso cyo kuraba umwami wacu. Mubwire buhoro Yesu nari narakumvise noneho ndakwiboneye.
Yesu ndemejwe yukuriho yukukiza yukubohora yukutabara nanje ndaji wawe jewe wese n'ivyanje vyose unganze ungenze ukushaka ndiyeguriye Yesu we shetani nta vyawe ndakwanse ndasi ibikorwa vyawe mw'izina rya Yesu. Yesu ndagukunda Yesu I love you Yesu nakupenda Yesu joteme Yesu I love you amasibashi na karoro ari ikindi cyakoretse ego undi afsinanga ecyo noshimira intahe w'iri shengero ry'Imana mpagaze ngaha je kuva nkiri umwana muto nta shengero nira rimwe ndigera ninjira mugabo mpemu yera yaranyurukiye ko jewe niyumvira kuza gukizwa ariko jewe maze kuza gukizwa nari nsanzwe ngwaye ibintu munda mvumenga munda ni nk'ubwarike ariko nshimira uhoraho mw'ijuru ubu ntabyo numva munda muta ni wigeze uja kwishengero oya kubera ko utaja kwishengero atini nimwe jewe nigeze niyumva ngo jewe kuva nkiri umwana nkituma nubaka nkituma mbyara kugeza n'ubu ngeze mu zabukuru none ni kubera iki utagenda gusenga icyo nankira kuza gusenga nuko ndabona abantu bose tugendana bigira beranda kandi ari abanyakiri ariko rero uno munsi mumvirize neza mutama ariko navuga ibintu burya uyu muntu arakuze yakiriye umwami Yesu muri iki gikora ubu rero wakiriye umwami Yesu none Imana yagukijije wishimiye gute ndayishimiye kuko uwo mucanwa waheze mu nda ububare numva umugongo nahora numva ata kintu na kimwe numva ego urayishimira kubera ngo ubabare bwose bwaheze isezerano y'ikiyo Mana ishimira uhoraho cyane yangeje mwiha igikorane nkaba ndimo ndavugishwa bajya nabungere ego utangure kwinjira mu ishengero ibindi Imana izo bigukorera ego mucabe mu mugumbere bungere beza mu mugumbere uyu mutama amazi imyaka atazishengera genda bakugumbire abo nibo bavyeyi beza basokorera amashima yose ku Mana haleluya ari indirimbo twotera ngaho Mana we mana uri mana y'amahoro 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 mana we mana
meza mana we mana uri mana y'amahoro songera kukugirira neza songera kukugirira neza kukugirira neza songera kukugirira neza songera kukugirira neza kukugirira neza songera kukugirira neza kukugirira neza kukugirira neza kukugirira neza kukugirira neza reka twumvirize uyu nama gato twumve hariyo abantu bariko baraterugwa mugume mubazana abangwa mubazane kuko imana ibandanya ikora vuga ngo ibandanya ikora ibandanya ikora abamugenza mugiye ngo mukanyera gushikira twumve imana yakoze ikinga uyu mumama reka tumwumvirize yaramaze amezi menshi afise ikibazo tubwire guhera itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu narengwaye ikintu cyacyabyimbe mu gatuntu ndagenda mu bitaro mutaho barambaga ndataha umengo nataye imitende acarasubira arambyuka numva ububabare bwinshi imbere mu gatuntu naje ngaha mu gikorane bidakunda nuko mpema bidakunda nuko mvuga ngo seruri mwemu bidakunda nuko nkoma amashi ibyo bintu byose wamengo bivugira imbere mu mutima ariko ubu byose numva byaraheze kuva kuva mu kwa gatandatu nari mu bitaro nafashe itariki 2 yego navuye mu bitaro itariki 28 ukiva mu bitaro wumva mitende ariko mu nyuma urababara cyane nari ifise mitende mugabo ntiyari mitende cyane mugabo nari nakitse ariko byaciye bisubira kubyuka cyane ububabare bwinshi imbere numva mbere umengo ngomba mfe ariko naje ngamuyikorane numva byase rwose bidakunda nuko mvuga ngo seruri mwemu bidakunda nuko nkoma amashi bidakunda nuko mpamagara umuntu kure ariko kuva ku bakane byose nagiye numva byose byahetse naciye ryoherwa kandakira umwami Yesu mwari bwakitswe kwa gatanu. ubu rero kugwara ubyibagire genda ugumbire bajya bungere wasobare uriya mana yanje uriya haleluya uriya mana yanje uriya haleluya uriya mana yanje uriya reka mwumvirize kino gitangaza oya bivuge uko nye bivuge Haleluya! Ego nanje sinabura gushima Imana. Je nanje nari umukenyezi nk'abandi. Imana yarantoranije nanje ndabyara umwana wa mbere neza. Kugira kabiri naciye mfatwa n'ikibyimba cyari mu nda. Cyari kimaze imyaka 6 umwana wa mbere azohwanya imyaka 7 mu kwezi kw'icumi. Ariko nisho ndafyonze mu nda nta na gatoya.
wiyumvirize urumva cyasibanga cyatorotse cyahuze aho Yesu yagiriye neza nibo barikora Yesu ashimwe rwose aramukiza mu izina ryawe nanjye ndashima Imana maze imyaka 20 nine nkorera Imana haleluya ariko satani yantejeje ibyago ku bugingo bwanjye bidasanzwe nararwaye amaso maze imyaka 6 ndayarwaye narayipfutse narase gukira ngaye n'ikintu cyari mu muhogo ndiko ndamira bate cyamuza kumira amaso kaguma kira bakanakiduga bishaka kuca mukama haleluya sinasinzira naribwa mubiri wo ikafata ikanura amaso nakamuriko kandura mutwiko nugushangasha ngikuta nahi haleluya kubera rero ndi mu nzu ya jenyene navuga ati Imana ntudutemere ko ngwa mutiko ngoshe hanyuma rero hageze igihe cy'ingaha nguma ndiko mubiri wo temwizina rya Yesu nditeze ko nza gukira icyo kintu cyari mu muhogo sinacyumviye bariko barashima tubwire ikindi cyakoretse hageze igihe hari ikintu kiguma kimura mu mutwe kubera ayo maso hageze igihe kije hamwe bariko baravuga ngo mushire ibiganza ku mutwe byasira ikiganza ku mutwe cyangwa umenga nyakintu kiriko kirururuka Yesu ashimwe amaye ndashimira Imana nuko satani aguma nteze ibyago by'uburyo bwose jewe buryo ndacyari umwigeme kandi ndashima Imana yamaye kwihangana haleluya ndashimira Imana ikoko yamaye kwihangana amashimeshe kuva wigeme wa Kristo ariko barashima agenda tonde hajya avuga mushire ibiganza hejuru vuga ngo noneho karabaye ibigiye kuba birarenze vuga ngo ni Yesu pe izi ntambo ni shasha nanje natanga arindira amen nanje natanga umviriza uyu mumama uyu mukobwa iyi nkumi amen iyi nkumi Imana igiye kwigirira neza mwese muzobibona ngaha muri aka karere amen iyi nkumi igiye kubaka urugo rwiwe mu izina ryayo narikuze ngo iyi nkumi igiye guhura n'undi musore nanjye yarindiriye bubake mu izina ryayo abo turi kumwe barabizi iyo mvuze ijambo sindarivugira ubusa nibuka umugenzi wanje asanzwe akora akazi ko muri leta namubwiye ngo bagiye kuguha promotion ntihaciye kabiri baciye bayimuha
uyu mumama mvuze yuko mugiye kubona mariage yiwe, uyu nkumi muzobona mariage yayo mu izina ryayo. Muzombwire nanje iyo invitation. Ndayikene. Amen. Amen. Tugire gutya. Yesu. 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 Amen. 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 Ari abandi bariko barakira ibitangaza. Ninde yibaza ko agifise ingwara ashira ikiganza hejuru ndamubwira ijambo. Urakize mu izina rya Yesu. Urakize mu izina rya Yesu. Urakize mu izina rya Yesu. Yakira urakize mu izina rya Yesu. Ndangura kwiyumviriza nawe ndakurindiriye ngamu washinga intara. Kebe Elina. Yego uyu muntu reka tumwumvirize. Reka tumwumvirize. Yakize mu gikorane kwa kabiri. Reka atubwire ingene yaje ameze. Ukuntu wameze. Yesu ashimwe. Amen. Iyo nitwa Niyonzima Joseline. Nkaba mu Ruyaga, nagira mvuga ibyiza nabonye mu rushengero. Rindira gato. Hari ibyiza nabonye ntashobora kugira ibanga. Hari ibyiza nabonye ntashobora kugira ibanga. Hari ibyiza nabonye ntashobora kugira ibanga. Mana ni nziza cyane. Hari ibyiza nabonye ntashobora kugira ibanga. Hari ibyiza nabonye ntashobora kugira ibanga. Hari ibyiza nabonye ntashobora kugira ibanga. Burya kwibera mu Mana ni nziza cyane. Rindira gato. Ndaje. Ni wowe ndiko ndatumbera. Imana igomba gutabara umuvyeyi wawe. Imana nsenga, Imana nkorera. Yanyeresa amarira menshi wagize kubera ingorane ya mama wawe. Ambwiye ngo ndakubwira imbere y'abantu benshi yuko ari Imana itananigwa. Ndarekuye ijambo ry'ubuvugishwa mu izina rya Yesu Kristo yapfuye akazuka. Imana yemeye yuko bano bantu bose banyumviriza ndabivuga. Ibigaragaze ku mugaragaro. Ndatumbereje ubwenge bwiwe bwaturizwe. Ndabusubije ku rutonde mu izina. Mana senga, Mana nkorera. Rababoshata. Mana wanyemereye kuduga muri kino gikorane. Mana wambwiye yuko icyo nzosaba cyose mu izina rya Yesu nzogihabwa. Ndaje imbere yawe kubw'uno muryango. Ndaje imbere yawe kubw'uno mukobwa yemeye gufata urugendo. Afise amarira akeneye kubona ubwirane umuvyeyi wiwe. Mana utamara amazi ijambo ry'umuvugishwa. Intsinzi y'abamarayika. Abakora nk'abaganga bakore nk'abaganga. Abakora nk'abasambura abadayimoni bakore nk'abasambura abadayimoni. Ariko mama uyu amererwa neza mu izina. Shira ibiganza hejuru usenga hamwe nanje dusaba gukira kwa mama we. Dusenge twese. Mana turagushimiye. Wowe tuzi yuko uri Imana itananigwa. Ndimatanije na kino gikorane cyose. Ko muhemu yera wandungitse kuri no nkumi. Yagaragaje umutima wo kukurondera. Abantu bose bazobona ukigira neza. Babona ujya mu mama siginaye. Narabonye bamaze imyaka myinshi bagwaye bakiza. Mana nyemerera amakuru yiwe yinjire mu makuru y'ibitangaza wakoreye ngaha. Yajya muserukira. Yambwiye ngo mama we nashoboye kujabuka ngo aze. Ariko ko yashitse mama we arakize. Ubwenge bari bacuritse bugaruse ku rutonde. Mu izina. Mwese muzoba ivyabona biva Imana ikoze mu izina rya Yesu. Uraheza gihu. Amashyi menshi ku Mana. Twumvirize izi ntahe. Abantu masiza abagwayi wanyu ndabaturiye nabo nyene ko bakize mu izina rya Yesu Kristo yapfuye akazuka. Amen. Tubwire. Ku munsi wa kabiri baranzanye ngaha ku rushengero rw'Abiriza Pibanza. Ariko gutambuka prema sinari nkashoboye gutambuka, nari maze amezi umunani basabye ku moto kubera nari maze amezi umunani ntatambuka. Nagoma nicaye ngo bikunze naho
gitanda Imana ishimwe cyane ariko harageze aho numva umutayi wanje aza kurondera umupasitori ngaho ku Ruhororo aramurondera aramubura ageze kuca ngaha asanga bariko barubaka ngaha arahita arasaba inamero z'umupasitori wacu twarose ku mutumba wa Ruyaga ariko yarageze muhira ubanza mumumpera amashyi cyane yarageze muhira arambwira ati uzi n'amakuru narose inamero z'uwo mupasitori muhora mwumva yitwa Njoyizimana ariko rero reka tubanze turondera amayinite tumurondeye twumve kwipasa baragiye bararondera amayinite baramurondera bumva telefone irazimije ariko nguma numva umunezero bambwira ati fata ugenda harya ushira kurya muti ndabavuga ati mw'izina rya Yesu nta muti nzoshobora gushira ku gikomera cyane ariko harageze aho bambwira ati none wumva gute tukurihira imoto kugira ugende ari ku munsi wa mbere ndavuga ati oya reka turindire ku munsi wa kabiri ejo bukera je nzotuma ngenda ndavuza amapi gushikashikeye ku munsi wa kabiri rero mukuru wanje ararondera imoto baranjana ngaha twarazima no kuzimira ariko Imana yaratuzimuruye turagenda ku rushengero ngaho kuri pipari Imana yarankoreye cyane Imana narahuye nayo ibandanye ibagirira neza Imana yarankozeko isanga bandishangiriye neza barambwira ati none wumva umeze gute bavuga ati je numva meze nabi cyane bandanya wizera urakira Imana iraza kunyiyereka barasengeye baravuga ati hari ikintu uza kubona mw'ijoro Imana ishimwe cyane maze gusinzira itoro rya mbere ndikangura ndavuga ati Imana kubera iki kimwe basezeranira ntakibonye ariko ndagera igihe ndavuga ati reka saba Imana inyongere irindi tiro ngira ndaza kubibona kujya kabiri ibyanse na independence yanse mu Burundi 31 yarakunze muri 32 ibyanse uno munsi bizokunde hanyuma ikitoro rya kabiri niho nikanguye sanga bimwe Imana yambwira aribyo ndabona ndiko ndanyweshwa amafana izo fana barambwira ati dore yine fana uyinwe aho ni mu ndoti Imana iragukubita n'amasitiro Imana irakomeye Imana ifise dasirina ndavuga ati oya arabona arambwira ati tora banita telefone yawe shiranwa bateri yanje kuko yiwanje yahiye ndamubwira ati tora bayitora ku kabati ndagenda muri dushe ngarutse asubira ku mpindi fana narahetse akanya ndavuga ati mw'izina rya Yesu ariko ndashima Imana cyane kuko nari nacyo ntatambuka ubu ndatambuka cyane tambuka nawe yo ngwino nkumbire we yo iyo niyo Mana nzokorera iyo niyo Mana nzokorera haleluya Imana ya Daniyeli Imana y'abayikunda iyo Mana we iyo niyo Mana nzokorera ibyo bikomere avuga byarizana yari yatanguye gukomereka gutoboka mu kirenge byatanguye kuza ku kuboko abantu hari mu kirenge byatanguye kuza ku murundi naragiye kwa muganga i Bujumbura barabura icyo ngwaye arageze igihe ntihanagura ndi bampaye ipama ati genda uturihanagura kugira ngo ntihabe nabi none kuri gupfa ry'iwanje gusa ariko harageze igihe aho banterefona ati muyiwanyu bose baragwaye nico gihe kubera ko atamahera nari yishize ndavuga ati Mana ndabigenze gute aha naho iwawe nahisigaye ndemezwa n'ijambo ryo muri Bibiliya ariko ubu rero umeze gute ubu ndameze neza ndizeye ko ngiye gukira ariko rindira kwanza ubu waje gukusanya cyangwa waje utambuka naje ntambuka icya kabiri usigaye uryama izuba rikakurenga ko cyangwa ubyukira aho ushaka ubu nshukira aho ushaka kandi nawe ntasinziriye bano mwabyumvise murashobora gukomera Imana amashyi aho wifuse ari iki ari kutari gikomera nitya bikomere byagufata murabona ukuntu yari ameze
atigeze akomereka. Amashyi menshi ngiye gukama byo. Amashyi menshi kuri yo mana bigiye gusibanga. Komera Imana amashyi, komera Imana amashyi. Ayo mashyi ni matu, komera Imana amashyi. Amashyi n'akaruhuko, amashyi n'akaruhuko. Akaruhuko k'intambara numva karema. Satani atabaza biwe bose umwisi. Ariko sigira ubwoba, naseko tabara. Nacabwira ngo bahera cyane. Igiye ahera cyane. Yesu yaneguriye. Oranga amazi meza y'isokira manoni yo kimisiyo wa mutima w'Imana agerera. Ndabasabye tuza guheza kare mu kanya, tugiye guheza aya mazi ndayafise mu kuboko, kuko mu kanya nza gusengera iyi si. Muzorima mwimbure mu rugezo mutigeze mubona kuva isi ya kabiri. Amen. Iyo ngiye mu bikorane amazinywa jewe Imana yateguramwo inkomezi zituma ntaruha. Jewe barabizi nkora iminsi yose kandi ntushobora kubona ndusha. Abanyakiye barabizi sindafungura kuva umunsi nshika ngaha, ariko mbonye ndakomeye kuruta bose. Siko banyima imfungurwa, uko niko nikorera. Aya mazi rero yari yateguye ko ngarura inkomezi, ndaza kuyasuka muri nose. Abatahora bimbura mugiye kwimbura mu rugezo mutigeze mubona mu izina ryawe. Ahantu hose nagiye nkavuga aya majambo, abantu barabonye imvura mu gihe ciza. Iterambere rigiye kubashwaramo mu izina. Ariko ikintu kimwe aza kubasaba, muzogume muyoboka Yesu, muzogume muraba Yesu. Amen. Reka bashinge naye ningoga kugira ngo duheze rero. Yesu ashimwe. Amen. Nanje ndashimiye Imana cyane, nari maze ikiringo c'amezi 2 fisi ingwara nyene ngendanwa muga nibaza ko yava ku badayimoni. Ingwara ngendanwa nka telefone ngendanwa Imana ataba. Egome cyane no kuvuga nari maze amezi 2 je ndi mu bihe by'iwanje. Nta munsi numwe naruhuka. Zari bimbabaje cyane ko nagenda kwa muganga barampa imiti biranga. Ku munsi wa 4 niho nazanga mvuye kwa muganga barampa imiti yabo, ariko byaranze. Jo ku munsi wa 5 nagenda ikintu gaco kwamanjitse umugongo, nazangaha bigakunda ko nkamba ama nicaye bikanka. Burya ku munsi wa 5 niriwe mu gitanda, ariko ndashima Imana cyane. Ejo ku mugoroba nararondeye umukozi w'Imana uriya gatoya, ndamubwira ikibazo vise, arasengera umugongo uko ntahagarana niko wuguruka. Ndashima Imana cyane rero ko yafashije ico kibazo, iyo ngwara ikayinyiza n'uwo mugongo ikawunyiza. Niriwe amahoro, ubu mugongo meze neza. Ushobora no gutamba. Ego. Zako. Zongera kukugirira neza. Imana igomba kumusukamo amavuta. Imana igomba gusukamo amavuta. Shira ibiganza byawe hejuru. Mana nsenga, Mana nkore. Mana nsenga, Mana nkore. Ikiganza cyawe nicyo kigomba gukora kuri buno buzima. Rekura amavuta muri we. Muri aya mavuta hazobaho gukiza indwara mu izina rya Yesu. Muri aya mavuta hazobaho gukiza indwara mu izina rya Yesu. Niwakira ubushobozi bwa mpemu yera. 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 Niwakira ubushobozi bwa dushire ganza hejuru twese. Irantangaje Imana imbwiye ko uyu ari point de contact igomba gusuka ubushobozi bwa mpemu yera mu bantu benshi batandukanye. Niwakira ubushobozi bwa mpemu yera. Niwakira ubushobozi bwa mpemu yera. Niwakira indimi zo mu ijuru. 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 Niwakira ubushobozi bw'ijuru. Niwakira ubushobozi bw'ijuru. Niwakira ubushobozi bw'ijuru. Utangiye kumwisukamo. Utangiye kumwisukamo. Utangiye kumwisukamo. Uramwisutsemo. Nawe wakira kumwisutsemo. Ubushobozi bwa mpemu yera. Ubushobozi bwa mpemu yera. Wakira kuvugishwa n'Imana. Wakira
amusuza ariko arava mu maso ni ubushobozi bw'Imana bw'ikigora mu cyamo akira ayo mavuta mu izina rya Yesu akira ayo mavuta mu izina rya Yesu nawe wakire mu izina rya Yesu nawe wakire mu izina rya Yesu nawe wakire mu izina rya Yesu akira amagara meza mu izina rya Yesu akira ubwo bushobozi mu izina komera Imana amashirikira mu isuka. Amen. Uyu muntu yaje ngaha kwa ejo agwaye papa ni bashingi naye kenshi uri mushasha agwaye kuguru ni ibintu ngo yari yatambutse yayimara igihe kirekire ariko kuva je ngaha ubu ameze neza yakize. Ndiki kiwubwira Yesu icyo nobwira Yesu yankoreye nuko nakiriye ngaha ku munsi wa kane mwijoro umusezerano iki nsezerana kuzama ndamukorera amasimesha zokama mukorera. Amen. Ninde kandi Imana yagiriye neza kugira ngo abantu batangure kwakira Yesu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Uwo mumama igihe bavuga ngo bashire ikiganza ku mutwe yari yumva amerewe nabi ababara cyane cyane umutsi wo ngaha hanyuma carizera ashira ikiganza ku mutwe yumva ubushobozi buriko buramwinjiramo ubu muri uwo mwanya yakitse. Amasimesha kuri yo Mana yamukije nawe wakize mu izina. Tugomba tubora akarere bariko barababaza muri uyu mwanya turiko turumviriza intare ari igikorwa nubaha Imana yahisemo yuko uno munsi ibasaba gukizwa inyuma yuko abantu bashinze intare. Ni bande bari ngaha batarakira Yesu ngo babere umwami n'umukiza no kwemera yuko batabura ngaho kugira ngo murengane ariko ndabakeneye. Ni bande bari ngaha batarakira Yesu ngo babere umwami n'umukiza bashira ikiganza hejuru. Ninde muri mwebwe atarakizwa shira ikiganza hejuru. Ibi bitangaza ndiko ndakoreshwa narabikoresheje kubera ko nakijijwe gusa. Imana imbwiye uno munsi hari abantu bari ngaha bakeneye gukizwa baraza kunyugurira umuryango ngaho mubanzanire. Ninde ari muri mwebwe atarakizwa? Imana iguhezagire cyane mama ugize neza guhitamo. Yabambwiye ari ibintu nza kubabwira ari ibintu biranganiriza ku muntu ari ngaha agomba gukizwa.